twararose agahembwe kubera abana bacu barashobora kuja kw'ishuri babahetse ugasanga baragize isanganya n'abandi babarindira, hanyuma hari igihe vyashika umwana ntashike, hanyuma abavyeyi bakaguma mu bibazo. Ariko rero ubu turashima abategetsi ko bakidushiriyeho, ubu imigenderanire ni myinshi, abo hakurya no hakuno barashobora kuza kuturaba natwe tukaja kubaraba, canke abashitsi abavuye interiyeri baje kuturamutsa ugasanga ntibiriwe baraca epfo mu Kamenge. Ubu kweri bazanana muryo ku mashurwe, ubu biraduhimbara kubera abaturongoye baravyirutsemwo cane, bari bamaze kuhagirira isanganya bari benshi, mugabo ubu turashima turakengurukira abaturongoye barabitwirukiyemwo. Ni kuvuga yuko ubu abo ku matafari, abo mu Gihosha bose ubu nta ngorane kweri, ubu n'amahoro. Ubu turi mu gihugu c'amata n'ubuki. Ni ukuri bari twaragize ingorane nyinshi, abavyeyi barava gushwabura utuntu basoromye bakagira isanganya, mugabo ubu bajabuka n'amaguru, abandi bakajabuka n'amamoto. Ubu mbere n'amaguru ni bake, abari usanzwe yibera hafi. Ni ukuri ubu turabashimiye, turabakengurukiye. Kiradufasha imigenderanire yo muri Gihosha yaciye yaguka ku banyonga amapikipiki ndetse no ku banyonga imidugu. Ubuya nta mpamvu agitera cyane muri RNE, nk'abaja kuri Mosiyo Rompwe baca baza baraca kuri iki kiraro nyene. Ibi bikorwa biva mu makori n'amatagisi aba yatanzwe, mbega ubu bisigura ko bababwiye gutanga amakori muraca mutumva cyane kubera muca mubona ibyo bavuga ngo iterambere riva kubera yuko musubira. Ego tw'abanyagihugu oya turaritanga kubera utaritanze nta terambere ryohaba, mugabo kubera turabona ibyo twakoze abategetsi baradufashije turabirangura, baraduhaye inguvu natwe twarabahaye inguvu. Ubu turabona hakurya no hakuno nta ngorane zihari. Ikimwacu bya yuko iterambere riva ku mwene gihugu rikamusubirako, je nabibonye gose kuko iki kiraro kitubakwa nk'ako umuntu arashobora guca nka 20 ko 25 arashobora kuyakwiza. Ako ni nk'akarorero. Je novuga rero ati ntibabesha by'ukuri iterambere riva ku mwene gihugu rikamusubirako. Muba babwiye gutanga ikori nimwehebora bamugiye imanga. Oya n'ubu twaritangiye turiko turanyonga imotano dushika nka toza sensa ku munsi. Muca muyatanga mugwa amasho. Nta kibazo na kimwe ko turabona ko ari ibyacu. Nk'umuntu mwobona ariko aronona nkaho akura amabuye canke zijya nsinga zikurayo, mwebwe abene gihugu muziho mwari mufise ikibazo cari kibagejeje ciki kiraro mwo mubwiriye. Twari dufise ingorane zo gukomereka cyane amasanganya y'amahari, ahubwo nk'uwo kurukira mu mazi akura y'amabuye cyangwa ariko arazogobora ku nsinga, twomufata tukamushikiriza abategetsi hanyuma bakamufunga kuko ntiyo bashaka kuturonza amahoro kandi twari ahantu twari tumerewe nabi. Ubu musabiki abategetsi. Ubu nukuri turabashimira turabakengurukira. Yego twe turabona byose barabidufashije mu cyari kitugoye cyari iki kiraro yuko corengana. Twebwe twenyene twomushengeza imbere y'ubutungane kuko n'irya terambere ryacu ariko arasubiza inyuma. Muhamagarira iki abene gihugu basanzwe bakoresha iki kiraro? Basha yuko iterambere batugiriye ari ryiza, n'ahandi batarashikira bohashika kugira tuze turaronka imibonano yabo.